Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ingwano irabandanya hagati y'inteko za leta n'abagwanyi b'umugwi M23 mu bice byo mu buseruko bw'igihugu. Muri ico gihe igisirikare ca Kongo cagiriza abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ko barashe indege ya kajugujugu yishira hamwe mpuzamakungu ONU yari itwaye abasirikare 8 bajeje gucungira umutekano wa ONU mu buseruko bw'igihugu. Iyo ndege ya kajugujugu yarashwe ku munsi wa mbere, yari imwe mu ndege zibiri zari mu gikorwa zisanzwe zikora c'inteko zijeje gucungira umutekano muri Kongo cyo kugenzura akarere ko mu buseruko bw'igihugu. Nkuko byatangajwe n'igisirikare ca Kongo ku munsi wa kabiri. Yamara umugwi M23 bo wagiriza igisirikare ca Kongo ko ari co carashe iyo ndege ya kajugujugu yishira hamwe mpuzamakungu ONU. Mu gihe ingwano hagati y'inteko za leta ya Kongo n'abagwanyi b'umugwi M23 ibandanya mu karere ko mu buseruko, impunzi ziturutse muri ako karere ziracabandanya kwinjira ku bwinshi muri Uganda. Ignatius Bahizi araduha ibindi kuri iyi nkuru ari muri Uganda. Byari gukomeza ibyabaye ku munsi wa mbere, ariko kuri iyi nshuro byari hafi cyane n'umupaka wa Uganda, kuko inyeshamba za M23 zasaga nkaho zirwanira mu mujyi wa Bunagana n'ingabo za Kongo. Ibi bisa nkaho byatumye ingabo za Uganda nazo ziza gufasha. Amakuru atandukanye aturuka ku mupaka wa Bunagana yemeza ko ingabo za Uganda UPDF zabonetse zinjira ku butaka bwa Kongo. Nyamara ariko umuvugizi w'izo ngabo Brigadier General Felix Kulaije yatangaje ijwi rya Amerika ko batigeze bambuka umupaka, ahubwo ko boherejwe kurinda kugira ngo intambara zitagera muri Uganda. No, the rebels attacked detached near our border. Ati inyeshamba zagabye igitero ku kigo cy'ingabo za Kongo kiri hafi cyane n'umupaka wa Uganda. Aho hari nko mu rugendo rungana n'igice cy'ikilometero kimwe. Urumva ntabwo igitero cyaba ahantu nkaho nuko ngo twicare tuzinga amaboko. Mu mahame y'igisirikare cyacu ntabwo tuje ahantu uretse hagize ibikorwa by'ubushotoranyi bihaturuka bikadusatira. Ntibyatinze ariko nuko ubwo bushotoranyi buba burabaye. Bivuga ko igisasu cy'imbunda ya rutura cyaguye muri Uganda kuva ku ruhande rwa Kongo kigasenya inzu y'umuturage umwe witwa Sezibera, nkuko uyu muturanyi we yatangarijwe rya Amerika. Cyaguye hano cyasenye inzu y'umuturage umwe, umuzeyi umwe witwa Muzeyi Sezibera, cyasenye inzu ye. Cyagiturutse muri Kongo, kimwe cyaguye kwa Magara, ikindi cyaguye hano kwa Muzeyi Sezibera, ariko cyangirije inzu cyayisambaguje. Ariko ndabona abasirikare baragiteguye ba Uganda bagikuyeho. Uretse igisigayeho nicyo kwa Magara, nicyo gisigayeho aho ngaho hafi naho cyaguye ikindi. Nta muntu cyakoromerekeje, bari hirya. Aho hagaraye ubu uri kureba iki bijanye n'intambara bihagaraye biki? Amasasi garacakanga gukubita ntiwareba, ni menshi cyane. Nyuma ijwi rya Amerika ryaje kuvugana na Sezibera nyirinzu yasenyuwe n'icyo gisasu, atubwira uko byabaye. Nabonye ibikomvara biraza birangurira, ntaho narinzo biturutse, nabonye biransenye inzu. Gaga ntabwo abantu bahibwo bagatinya bakiruka. None wowe se uraharara niyo ntambara ihari, ntabwo ufite ubwoba? Ndareba iyo nangarira, none ndagira nje kugenda kuza kureba yo naje gucumbika. Kuri ubu umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda watereranywe, mu gihe urufaya rw'amasasu rwumvikanaga cyane mu kirere cya Bunagana. Abaturage bamwe b'abanya-Uganda bahisemo gufunga amaduka yabo barahunga. Ismail Ndayambaje ni umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda. Gusaba impunzi zari zirahangaha zose bazigisha imbere kugira ngo zikomezemo zishe Nyakabande. Abaturage bo ku ruhande rwa Uganda abamwe batangiye gukurikira abakongomani, nabo batangiye guhunga. Abafite ubwoba bwinshi batangiye guhunga, nabo bari kwimuka, bari kwigira hirya cyane. Umujyi wa Bunagana hano ku ruhande rwa Uganda, abantu ubu ngubu barimo ni bakeya cyane kuko n'impunzi zari zihari zigiye hirya cyane. Then ku ruhande rwa Kongo ni amasasu cyane ari guturikirayo cyane. Ngaho mpagaze mpamya waba uri kuyumva, kuko natwe dufite impungenge. Niyo mpamvu abaturage bumva izi mbunda nini ziri guturika, bamwe batangiye guhunga bakiyunga ku bakongomani. Mu gihe impunzi ziva muri Kongo zimaze kwiyongera, bamwe bimuriwe mu nkambi ya Nyakabande, abandi akaba batatanye hirya no hino, harimo abari mu mpande z'umuhanda, ku mabaraza y'amazu hamwe no mu bibuga by'umupira w'amaguru.
imiryango itabara imbabare nka HA hamwe n'umusaraba utukura nabyo byohereje abakozi babyo bageze muri ako gace kugira ngo batange ubufasha bwo kurokora ubuzima. Ibi byabaye mu gihe perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yari yitabiriye inama nkuru y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba yemezaga icyo gihugu muri uwo muryango kuba umunyamuryango wa 7 urimo ibindi bihugu nka Uganda, Kenya, Tanzania, u Rwanda, u Burundi hamwe na Sudani y'Epfo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Tugushimire Ignatius. Muri icyo gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriwe icese mu muryango wa Afurika y'ubuseruko mu nama idasanzwe ya EAC iri ya 19 yakoranye ejo ku munsi wa kabiri. Mukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitavye iyo nama ubwa mbere, yifuza ko umuryango igihugu ciwe cinjiyemwo wogifasha kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho mu buseruko bwa Kongo. Idonido kuri inkuru na Pierre Claver niyo nkuru. Umukuru w'igihugu ca Kenya Uhuru Kenyatta asanzwe arongoye umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC uyu mwaka niwe yahaye ikaze mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uwo muryango. To you, our dear brother, President Felix Tshisekedi, we welcome you to the summit of the East African Community. Perezida Kenyatta mu nama igira 19 idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya EAC yatangaje ko uwo muryango ubandanya kunguka kuko ubu ugizwe n'ibihugu 7 birimo abanyagihugu barenga miliyoni 260. Kenyatta yaseguye ko arakarusho kanini ku isoko Kongo kizanye muri uwo muryango. Irwanda ya Kenyatta iyo nama yitabwe n'abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Museveni wa Buganda na Samia Suluhu Hassan wa Tanzania. Perezida w'u Burundi na Sudani y'Epfo barungitse intumwa, nayo perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi yarumutumire witeka. Uwo yitabiriye iyo nama ubwa mbere ari kumwe na bagenzi we yavuze ko ari umunsi ntibagirwa mu gihugu ciwe. Tshisekedi yizeye byinshi muri EAC. Permettez-moi de vous remercier. Ati munkunde ndabashimire cyane kuko ngene mwakiranye igishika censhi igihugu canje ca Kongo kuri uyu munsi twinjiye icese. Twizeye kuhungukira nk'ibijanye no gutumana ko amakuru mu buseruko, mu bumanuko n'uburaruko bwa Kongo, kwegereza ubutegetsi abanyagihugu, uruja n'uruza ku mipaka dusangiye, kuduza ubutunzi, igabanuka ry'amakuru n'amatagisi ku kivuko ci Mombasa muri Kenya ni Dar es Salaam muri Tanzania. Et de Dar es Salaam en Tanzania. Bamwe mu bakongomani bo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo baganiriye n'Ijwi rya Amerika, nabo nyene bizeye ko bagiye kwinjira mu bihugu bibanye nk'u Burundi, Tanzania, u Rwanda n'Ubuganda atankomanzi nk'uko amasezerano ya EAC abitegekanya. Il y aura cette possibilité des échanges. Hazoba guhanahana ibidandazwa, abantu bazotembera atankomanzi, ataviza barinze gusaba. Twizeye ko bizogira n'akarusho ku mutekano wacu mu kugwanya abagizi ba nabi. No muri kahise abasirikare ba Tanzania n'Abaganda baraje kudufasha kugwanya imigwi igwana. Ubuhoho bizorushiriza. Kinshasa yifuza kandi ko uwo muryango ufasha Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho iri mu buseruko bw'ico gihugu. Pacte de sécurité collective. Ukugwaniriza umwansi hamwe, kuronderera amahoro n'umutekano hamwe, no gufashanya kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho y'abakongomani canke yavuye mu bihugu bibanyi yuzuye mu buseruko bwa Kongo n'iterabwoba. Tuzogwanya ugushamirana hagati y'ibihugu byacu, tugwize n'ibiganiro ku bibazo byerekeye inyungu rusangi. Des questions d'intérêt commun. Aha abaraba ibintu n'ibindi nk'umunyamategeko Maître Dieudonné Bashirayikize akurikirana hagufi umuryango wa EAC ndetse yigeze kuba icegera c'utwara runani rw'amashirahamwe yigenga y'abanyamategeko muri EAC East Africa Law Society afitiye amakenga menshi. Haravye muri Kongo imyaka iheze hari imigwi igwana itagire ingene ingana, hatagiyemwo inguvu uwo muryango ngo urabe ingene hagaruka amahoro, hagaruka umutekano. Bizogorana gose yuko hagira ikintu kinini c'akarusho kigiye kuzamo. Ivyo umuntu abivuga aravye nk'ivyo mu Burundi muri 2015 umuryango wari wavuze yuko udashobora kwemera yuko impunzi ziguma zikwiragira mu gihugu kandi hariho umuryango wishinze kubahiriza agateka kazina muntu, kubahiriza na demokrasi kugira ngo iterambere rusange rishike. Ariko mwarabonye yuko kubera inyungu zitandukanye z'ibihugu ibi na biriya habaye impari naho zoba zitagiye habona gose. Ikibazo
kikibagirwa n'ibiganiro byari byatanguye bikagwa hagati. Ibi umukuru w'igihugu c'Ubuganda Yoweri Museveni yabigarutse ko yamaratanga umwizero. We now need to work on the issue of peace. Igikwiriye rero kandi cihutirwa no kuja hamwe kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu buseruko bwa Kongo, akarere karimo imigwi myinshi Rwanda. Nukuri tugiye hamwe ico kibazo tuzogikemura. That problem can be solved. Igihugu ca Kongo gisanze umuryango wa EAC urimwo ukutumvikana mu vya politike n'imigenderanire, aho nk'imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi itarasubira kunaguka neza, ndetse imipaka ivyo bihugu bihana ikaba imaze imyaka 5 yugaye. Kuri ico kibazo hiyongera ko umubano hagati y'u Rwanda n'Ubuganda wari umaze imyaka 3 ucumbagira. Igihugu ca Kongo kigiye kuduzwamwo ibendera ry'umuryango wa EAC cagirizwa n'ibihugu bitatu mu bigize uwo muryango ko kibitse abansi bavyo. Ivyo navyo n'u Burundi, u Rwanda n'Ubuganda, bisigura ko mu buseruko bwa Kongo hariyo imigwi yitwaje ibigwanisho igwanya amareta y'ivyo bihugu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver. Mu Rwanda ejo ku munsi wa kabiri ibanki nkuru y'igihugu yashize ahagaragara uko ubutunzi bw'u Rwanda na politike y'ifranga bihagaze. Ibindi kuri iyi nkuru na Assunta Kaboyi. Banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 zari zatumye ubukungu bw'u Rwanda buzahara ku gipimo cyari munsi ya 3.4% munsi ya 0 mu mwaka wa 2020. Beneri ivuga ko n'ifaranga ry'u Rwanda ryatakaje agaciro imbere y'amafaranga y'amahanga, cyane cyane dolari y'Amerika ku giciro cya 5.83% muri uwo mwaka. Gusa banki nkuru y'u Rwanda ikagaragaza ko imibare y'izahuka ry'ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka wa 2021 yahise itanga icyizere kuko ubukungu bwazamutse ku kigero c'10.9% buvuye munsi ya 0. Bwana John Rwangombwa uyobora banki nkuru y'u Rwanda aragaragaza icyatumye ubukungu bw'u Rwanda bwarahise bwigobotora ingaruka za COVID-19. Twabonye nuko mu mwaka ushize ubukungu bw'isi bwarazahutse butera imbere ku kigero cya 5.9%. No mu Rwanda ho burazahuka cyane butera imbere ku kigero cya 10.9%, kandi uku kuzahuka tukabibona mu bice byose by'ubukungu, ari mu buhinzi, ari mu nganda, ari muri za serivisi hose, cyangwa se ingamba zafashwe gukumira icyo zagendaga zoroshywa, abantu basubiraga mu kazi, bigira ingaruka nziza ku bukungu muri rusange. Nubwo banki nkuru y'u Rwanda itangaza kwigabanuka ry'icyorezo cya COVID-19 byatumye imirimo yongera gukorwa, ubukungu bukazanzamuka, ariko iki cyizere biragaragara ko kitazatinda kuko intambara y'Uburusiya na Ukraine nayo izongera guhugusha ubukungu bw'u Rwanda nk'uko byasobanuwe na guverineri w'u Rwanda. Icyo tubona rero muri mwaka wa 2022 hari ibibazo byatewe n'intambara tubona yo muri Ukraine na Russia, bitangiye kugenda bigira ingaruka zifatika mu biciro cyane cyangwa se mu kuboneka kw'ibicuruzwa mpuzamahanga, harimo ibikomoka kuri peteroli, harimo ingano, harimo n'inyongeramusaruro zikoreshwa mu buhinzi. Ariko iyo urebye ibiciro ku masoko mu gihugu cyacu, n'ubundi ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri byari byatangiye kuzamuka kubera ko ubuhinzi butagenze neza cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka. Ubwo ni mu kwezi uriya musaruro uboneka mu kwezi kwa 12 gushira mu kwezi kwa mbere. Izi ngaruka zizagaragara cyane ku itumbagira ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, aho ibihugu biri mu ntambara byihariye hejuru 22% by'ibikomoka kuri peteroli bicuruzwa ku isoko mpuzamahanga, naho ingano zivamo ifarini Ukraine n'Uburusiya byihariye 60%. Gusa igisa n'ikihangayikishije kurushaho nuko niyongera musaruro zikenerwa mu buhinzi bufatira runini abatari bake nazo zituruka mu bihugu biri mu ntambara. Banki nkuru y'igihugu kandi ikagaragaza ko umunyarwanda yinjije amadolari 854 mu mwaka ushize bivuye kuri 808 yinjizwaga mu mwaka wa 2020, ibintu abaturage bamwe bagaragaza ko bidashoboka bitewe n'uburyo bemeza ko imibereho yabo yasubiye inyuma cyane muri ibi bihe. Kugira ngo nawe urabibona ko n'ubundi nahari ibikarito gusa bimanitse kandi imbere harimo ibintu. Nta bucuruzi dufite muri no minsi, nta kigenda rwose. Faranga yarabuze, nirwa yicaye, uza kaza baza kanusu ikiro, baguraga ibiro 5 akagura wenda nk'ikiro kimwe kubera ko avuga ko nta kazi bafite, ugasanga mbere ikibazo cy'amafaranga yarabuze. Abantu bagize ikibazo nta n'amafaranga ari kuboneka. Iki cyorezo cya corona cyadukoze mu nkokora,
none urabona ko cyari kirimo kigabanyuka gikira, urabona ko haje ikindi cyorezo cy'inzara. Iki ni icyorezo. Raporo iherutse gusorwa na banki y'isi igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2021 umusaruro mbumbe w'u Rwanda wongeye kurenga miliyari 200,000 nk'uko byahoze muri 2019 mbere y'umwaduko wa COVID-19. Iyi raporo ya banki y'isi ivuga ko inganda zongeye gukora muri 2021 zikazamura umusaruro ku rugero rwa 16.5%. Ibihe byiza by'ihinga nabyo bikaba byaratumye umusaruro w'ibiribwa wiyongera ku rugero rwa 6.8%. Serivisi nazo zawongereye ku kigero cya 11.1%. Icyakora benshi mu bari bafite imirimo mbere ya COVID-19 ntabwo barayisubirana, kuko banki y'isi igaragaza ko habayeho abangana 13% batagira icyo bakora muri iki gihe, mu gihe ubushomeri imbere ya 2020 bwari ku kigero cy'8%.